This is Sunday Umoja TV. Bwa modu hatubabwira ibihe byose yama interview aryoshe y'abastar batandukanye abaririmbyi bari nazimana abakinyi b'amafilme ndetse na comedy. Muri no mwanya murabona turi ahantu hashagije. Habereye vraiment ijisho hose arayagayaga. Twaje kuraba umustar twemera tuzi kandi abarundi benshi bazi. Akina amareresi ariko ntamuvugiye ibintu arabanza kwidondora hama ibindi byinshi tuzubimenya mu nyuma ivyo arimo nivyo twamusanze ngaho ariko arakora. Karibu bro. Merci beaucoup. Idondora. Ni happy live. Aweje? Nibaza ko izina c'est bon. Ni happy. Happy live tumuze mu bintu bitandukanye utubwira nka bitatu muri ivyo. Happy live no mukinyi wa filme amareresi nyene dusanzwe tumenyere muri migwi kirundi bavuga ko ari amareresi. Hama ikindi naco ndumu director nkaba n'umuproducteur. Yego. Wa amareresi gusa canke n'indirimbo uko. Indirimbo amareresi. Happy live amazi mu minsi heze yaraboneka cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, yaraboneka ku ma televiziyo, yaboneka ku ma channel atandukanye. Happy live muri no minsi turumva yuko ari kuri terrain, amazigiye kinini ari kuri terrain, yo bari ko arakora filme imwe canke zirenga. Nkuko bisanzwe ntitwicaye murabizi ko tudashaka kurambira abanywanyi bacu. Caye kubatebereza ni ngombwa ko tuguma tubatunganiza ibintu bishasha kugira ngo bagume babona yuko tuticaye. Na cane ni muntu mbere yo kuma duteza imbere ibikorwa byacu kugira ngo dushobore gushitsa filme kugwega itaragerako. Nibaza ko turi bu bikorwa vuba barashaka kubona ivyo turiko turabategurira. Happy live utubwira kungene ubona umwaka wa 2020 na 2021 kuri wowe naho nubwo tukiri hagati yaho. Muri cinema yiwawe anje na hana cinema ndundi. Mwaka wa 20 wa 2020 bisanzwe itandukaniro ry'ibihe rigenda rivana n'ibihe uko bigenda bimeze. Swate nyimba mu mwaka wa 2020 warakoze ntagira aho ushika ni ngombwa ko muri 2020 uca wangereza ingufu kugira ngo ushobore kwerekana itandukaniro rya 2020 na 2021. Study uri kuri terrain uri ko werekana itandukaniro ya 2020 na 2021. Igihe cyose umuntu akora imbere sinibaza ko gusubira inyuma biba ari byiza. Ya nibaza ko umuntu agenda atera intambwe niko agenda ahindura ibintu bivanye no kwibihe navyo nyene bigenda bihindagurika. Happy live amazimisi aboneka kuri terrain mu bintu byinshi bikorwa byinshi bitandukanye nko yavuze ni mu producteur kandi akongera akaba umukinyi w'amareresi mu Burundi. Riva twazi yuko wakinye ireresi ndundi kuva kera twakubonye kuva kera cyane. Eske uri kuraraba evolution yo kuva kijya gihe twakumenye ubwa mbere kijya gihe twatunga kubona kuri ecran ya mbere gushika kuri no mwanya muri resi ndundi en general ubona iriko iraza canke muracari handi muracafise urugamba rutanduka kandi rukomeye cyane. Intambwe irahari nubwo tutovuga ngo ni nini cyane ku rugero rwo hejuru uko biri kose hari impinduka. Hari impinduka ugaragaje kuri ko twatanguye nuko ubu bimeze difference irahari kandi sinta turashima yego. Tuvuze isoko naho isoko ya filme cyose ni bukebuke bigenda bihindagurika ni bukebuke vraiment bigenda biba neza. Nibaze ko uko imisi igenda igera imbere tuzogenda tubona impinduka yindi nini kuruta uno munsi kuko uko twatanguye siko bikiri kameme. Happy live atubwiye yuko yatanguriye hasi. Happy live ko twamubonye bwa mbere muri hari filme ntango kubona bwa mbere urimo iri mu bintu vy'iyarara vacances kwa. Happy live yaramaze kuntu atandukanye cyane nuko ari ubu bisigura ko ireresi iriha. Happy live araberewe Happy live yuzuye impuzu kabi. Ireresi irariha nyene irariha gusa iriha umuntu bivanye nuko nawe ayifashe. Burya iyo ushaka ko umwana agera ku ntumbero kana kuri yimutegurira. Rero je nkunda kugira nyireresi n'umwana. Iyo wibarutse umwana umenya ko umwigisha, umenya ko umugaburira, umenya ko umwambika kandi ukamwambika cyangwa ukamwigisha ukamukora ivyo akeneye byose utiteze yuko ejo azobigusubiza. Bisigura ngo ubimukorera kwera urukundo umukunda kwera umwana wawe. Nireresi rero iyo utayikunze ngo donc uyishiremo dépense uyiha umwanya nibaza ko atayishobora kugushikana. Rero ikintu cyose kigira aho kigushikanye ari uko nawe ubwa mbere watanguye kugiha valeur. Iyo ndo serious cinema yako. Biba kwigire. Bon yes kuva wanyigire ko umwe wese abafise umwe inspira ariko muri rusangi ikintu cyose gitera intambwe ari uko umuntu yagize nawe effort. Bivatanguye ukina filme cyane. Bon natanguye kubona nyene tungana. Natanguye gukina filme sikera cyane ariko intango mu bisanzwe umuntu ntabwo baratangura kwerekana ibikorwa
ni vya bindi usanga nk'amazi akidudubiza ku musozi buke buke ugasanga harabaye ibombo. Rero rijya bombo uwatanguye kuribona ujya munsi yaribonye ntashaka kumenya ko hatanguye kududubiza duke gushika aho amazi aba menshi. Kubw'ivyo ushaka kuvuga ati natanguye kukubona muri filime iyi ni ugasanga natanguye gukora byinshi bitigeze biboneka. Muri make ni kuva 2008 niyo natanguye ibintu vya cinema neza ariko 2012 niyo yambere yasohotse cifutse kiyovya. Yego ni kera cyane warasiragurinze igihe kinini kabisa. Utari umuntu wihangana uzusanga wabihevye. Happy River muri cinema ndundi turazi abacteur benshi batandukanye ndetse abo ndizera neza mu bantu twatanguye kumenya worimwo bantu tota apare ya ninde. Happy River yarabonetse cyane ku bibukungu ku mbuga ngurukana bumenyi ku ma television iyo je aho hantu wahashitse gute kubera turazi hariho abandi bantu ngaha mu Burundi bakina amareresi iyo stage stadire gushikana ama filme kuri radio television y'u Burundi canke kuzarema canke kuzindi iyo level batarayishikako. Eske niyo ushobora kihe kintu kuko muri iyo myaka ine wakoze canke ibiri hari cyagustofye kuduga. Nizera neza yuko ico kintu cyagustofye kuba utaboneka cyoba ico kiri muri abo bandi bantu. Eske wobabwira neza inzira waciyemwe kugira icambere no gukora cyane kandi ugakora ibikorwa byiza. Niryo banga ryo gukora gusa. Ego gukora cyane ugakora na vyiza ntucike intege ngo nuko atacuraronka canke ataho ikintu kiragushikana. Ni cakindi navuga cyo gukunda igikorwa kuko uzurabe nubwo ukunda umukobwa canke umukobwa agakunda umuhungu iyo muzu yaza ntaho mushika ikintu cyose ushiramo effort kugira ushaka gushika ku bugeni. Happy River turakubonye muri filme yo muri Tanzania abanye makorabo mu Burundi no muri Tanzania ariho kuko twabonye wewe nyene sinzi ko hari abandi bantu banze kujabuka. Tanzania nakoze yo filme 2017 hama nabo mu nyuma bakomeje kuza turakora filme zindi. Ego gusa nuko zisohokera hari ino zidashaka kuboneka ko ziba zifise ama contrat. Ego zirahari korabo ni nyinshi n'ubu turategekanya ibindi vyinshi vyiza imbere. Urumva korabo mu gukorera hari abikaza dandarizwa hari ama contrat urumva mudandariza hari n'amafilme y'uwanyu musanzwe mumukina canke ni mugenda gukina komekiraka. Oya nkanje nsanzwe ndabikora nukuvuga haba harimo n'akazi ko gushobora kuzikora cyose babirimwo hamwe no gukorana nyene gukina mugabo urumva ni filme zisohotse zidashaka kuboneka ku mbuga canke handi hantu kuko filme za Tanzania zisohotse hari ama kampani ashazitora bakagira ama contrat canke ama televiziyo yao ugasanga ni contrat y'imyaka 2-3 filme itaraboneka ari bo nyene bayerekana. Umva nuko bimeze. Okay, ku ruhande rwa ngarutse ku ruhande rw'isoko yo mu Burundi habuze iki? Numva yuko muri Tanzania ariho biko biragenda neza mu Burundi habuze iki? No mu Burundi bimeze neza je ndabona ari sawa. Kandi umva atari cyose hari ama company yo bazitora abandi kugira bavyumvireho. Mu Burundi ikibuze je nibaza ko vyose twe tubifisa abarundi. Ico twokongereza ni gwa rukundo rwo gukunda ivyacu tujuho twama tuvuga. Umurundi wese abonye ici waba kumva ko yogishigikira. Ego hama n'igihugu kikadusapotinga n'ivyo gusa bisigaye navyo gukora vraiment baragerageza ni benshi bariko bakora ibikorwa kandi vyiza. River Atubwiye Yuko yama kubikorwa kandi akora ibikorwa vyiza ari nawe avyikorera kuko niyo ushobora gukora ibikorwa bibi kandi ari avyikorera abidirectinga abigira ma histoire meza cyane. River umaze imisi uboneka ku ma terrain amafoto araboneka uri muri mu gikorwa nyabaki uri gukorana abandi canke nabone w'ifilme ni filme ziwanyu canke nabandi uri kurafasha. Ibikorwa tugizemwe imisi nibaza ko vuba cane bazoshobora kumenya umuco wavyo. Ubu numva umenga nta vyinshi nabivuga ko parce turacateka ntiturahisha bisaba ko rero tuzobivuga ko ikintu ari uko tusa n'ababirangije. Bafana babo bavyitegejanye ntituzotevya ntiwovuga itariki kuko urazi ko filime ishobora guteba gato ariko nizere ko vuba cane barabona ibintu bishasha. Yego River office ibikorwa vyinshi byo kuva muri 2008 ibikorwa vyiwe birafise ahantu biri. River tubwira ahantu ibikorwa vyiwe byose biri hama abafanzi biwe hari abafanzi bawe basanzwe bakumenyereye n'abafanzi peut-être bakwigira sandi Umoja TV batazi ahantu bashaka gukora ibikorwa vyiwawe ireresi ndundi kana sinda turazi yuko uri acteur mwiza yespi abakinyi benshi n'abantu bamwe barimo benshi cyane. Yaga bon ibikorwa byanje aho biri ahantu hatandukanye kuko ico gihe dutangura filme
nibaza ko mu gihugu cacu vyari bigoye ko umuntu ashaka kumenya ubuhinga bujanye n'ama YouTube ari ha canke nibiki ubu niho biriko bigenda bitera intambwe mu gihugu cacu bifise ibihugu vyahereyemwo aho usanga abantu baramenye iryo banga kare gusa ubu bagiye kuza bakurikirana ibikorwa vyanje kuri Ikindi Media hariho TV yitwa Ikindi Media bazoza babona ko filme zanje kenshi hamwe na Riva Hot Films nshaka kuzoja nshiraho indirimbo zanje urazi ko nkubita turirimbo twose nshira oya urimbira iri bon Riva Hot Films bazoza babona filme rimwe sometimes bishitse zikajaho ariko kenshi ni indirimbo ifilme ni kuri Ikindi Media ego indirimbo ducishirize hori kashari ijako haro sindi muri mudi yo kuririmba kabisa uzoja ho yari nkeje nko kumugoroba ngira umuntu yo haje tuzogikorera ko dufite ari kiganiro nyene c'indirimbo kijanye n'ivy'indirimbo okay ku Kindi Media Riva niho muzohora musanga kuri hot Riva film Riva Hot Film ni urazikora niyo timu yanje niyo timu yiwe akorera ko usanga ariko indirimbo ziwe no kuri Ikindi Media avuga ko amareresi yiwe amaresi zo barimo menshi muzo yasanga kuri Ikindi Media hama tubandanye tumwifuriza ibikorwa vyiza gutera imbere nkuko hamwe yavuye ko aho avuye si huri imana oya kabisa naho toshima kuko arabegwa Riva abantu heza ibintu byose ivyiza biva mu maboko yiwacu biva mu buryo bw'iwacu tumwifurize gutera imbere nawe ariko aduhe akajambo kanyuma atubwire yifurize abakinyi b'amaresi bose mu Burundi ibikorwa vyiza no kumwe bategeza kubikora nk'umunota umwe ico novuga mu bisanzwe ireresi ndundi riko itera intambwe mwese murabibona ko uko twatanguye siko bikiri ni vyiza reko mwodushigikira no gukora subscribe kuri Umoja kuri Sandi Umoja TV kwabisa kugira ngo bakomeze kuza bashikiriza ibiganiro bimeze neza bababwira ubuzima abakinyi ba cinema barimwo ivyo bagezemwo ego namwe mubandanye kudushigikira c'est bon hama dutera intambwe murabizi ko tuticaye kandi tukuma tugerageza kubaryohera biga aho si Riva atubwiye ibikorwa vyiwe byose aho biri banywanyi bakurikirana Sandi Umoja TV tubasavye kugenda kuri Ikindi Media no kuri Riva Hot Films kugira murabande muraba ibikorwa byo mu star wacu twemera mu star YSP abantu benshi mu Burundi cyane nawe mugafisa bamwe SP twatubanda yadusaba bakurikirana Sandi Umoja TV komanda bagira ama comment subscribe mutazibagira kugira natwe tumenye yuko mudukurikirana tubasabiye guterambere abakinyi b'amareresi ndetse n'abaririmbyi nkuko yatubwiye yuko nawe aririmba umunsi umwe tuzoza atubwira indirimbo adupigira amakapera nkane okay tubana tubashimira abakurikirana Sandi Umoja TV big up sana